muhabwize ukuri ukunda umwe hama abajene basigaye mu Burundi nabo bashikirwe canke rimwe na rimwe yakwe muze muraduha amahera kugira tubakubite ku ntoki natwe nizoyaro nabo bazoyaro. Welcome my brother, hano muri Odabe TV. Harakantu tu kamaze iminsi kandi mwo nifuza yuko twokaganira ko kuvyerekeye bene wacu bashiki bacu mu kaganiro dukeburane tube turayaga tujajure kuko musanzwe mubizi kuva na kera abantu barayaga bagahanurana bakungurana ubumenyi muri bwa bumwe mu ndero kizira kuvuga nabi cyaye gutukana. Uyu ni Mr Odabe nkuko musanzwe mubizi, nkaba navuze ati reka mfate akanya tuyage gatoya. Ego uyu munsi rero nkaba ngiye kuvuga ku ba diaspora. Aba diaspora ndabakunda kandi nabo ndabizi barankunda, baramfasha, baranshigikira. Then uyu munsi rero harakantu ngomba tuvugane gatoya. Mugerageze pe bashiki bacu baridoga kuko abajene bakiri mu gihugu mu Burundi nibakironka abashushu, nibakironka abasheri. Vuga ngo tugiye ko wese avuga ngo nanye nkundana no mu diaspora, uwundi nkundana no mu diaspora, uwundi nkundana no mu diaspora. Rero ubu bahungu baramaze no kwiyakira kweri tu murabe mworoshe muri kubagirira nabi kandi sana. Hama bashiki bacu nabo ucusanga baraho barabaroreye umwaka umwe, imyaka 2, 3, 4, 5. Nimugerageze apana kubatindika. Umukunda ni fresh, utamukunda ni bo mubwiza ukuri. Ariko ucusanga mu diaspora afise umukobwa Ingozi, afise umukobwa mu Rumonge, Imakamba, Gitega, Bururi, Bujumbura, ugasanga numwe ariko abo bose nigwiwe. Abo bose bakamurorera umwaka umwe, 2, 3, 5 kugeza ryari. My brother murafise amafaranga ni bon, kuba sponsoriza murabishoboye ni bon, kandi ni by'agaciro kandi ntituvyanka ni fresh. Ariko rero kunda umwe, udakunze umwe naho kunda babiri sawa, ariko gukunda abantu 20 15 mane si byiza. Muriko murabatindika. Nimugerageze mugira iki, mureke kubitira ku nzira. Amahera turabizi ko muyafise. Umunyangozi uramusponsoriza ni fresh mu Rumonge, Makamba, Gitega, Ngozi, Bururi, Bujumbura yagutse Butanyerera hose ni bon. Amafaranga turabizi ko wamo yafise. Rero reka kubatsindika, ni mubakure mu rujijo, ni muhabwize ukuri ukunda umwe. Hama abajene basigaye mu Burundi nabo bashikirwe canke rimwe na rimwe yakwe muze muraduha amahera kugira tubakubite ku ntoki natwe nizoyaro nabo bazoyaronka. Mbo karakoro nashaka ko twoyaga kweri. So this is Odabe TV. Ano mukaba muri kumwe na Odabe. Then guys, let's support each other. Let's support me. Subscribe, share, comment, like. Muzoba mugize fresh kabisa. Asante sana, nawapenda. Merci.